Ntore z'Imana mwatowe niyantoye bakunze mukaba n'abanywanyi b'insamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, sangwe. Ndabaramukije ndi musangwe inema y'umukama wacu Yezu Kristo, urukundo rw'Imana Data n'ingabirano za mutima mweranda. Kaze dusome ku ntango y'ijambo ry'Imana tuzimanwa kuri uyu wa mbere w'indwi ya gatandatu yo mu gihe ca Pasika. Twegera umukama arahishije yarure atuzimane ingaburo y'umutima dusanga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane ca 16 kuva ku karongo ka 11 gushika ku karongo ka 15. Twandanye dusamiriza n'izaburi y'149 guhera ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka 6a gacusimbiza no ku karongo k'9b. Duce rero twinovora ibyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo ngo tushikirizwa na Yohani mweranda mu kigabane c'15 guhera ku karongo ka 26 gacubandanya kigabane ca 16 gushika ku karongo ka 4. Ibyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Ubwato twarimwo buduhanura Itrowasi muri Semotrasi, bukeye budushitsa Ineyapolisi, bwongera budukura hano gushika no mu gisagara ca Filipo, arico gihambaye mu bindi byose. Tuhamara iminsi itari mike. Ku munsi w'isabato turarenga irembo ry'igisagara tuja ku nkombe z'uruzi aho bahora basengera. Turicara turaganira n'abakenyezi bari bakoraniyeho. Umukenyezi umwe muri bo yitwa Lidiya yadandaza irangi ritukura kandi yakunda Imana. Arahimbagwa mu kumva Pawulo avuga ijambo ry'Imana. Amaze kubatizwa we n'abiwe aradusaba ati, ko mwamaze kubona ko nemera umukama, nimuze mube muragumyi wanje. Arabidutsindikirako. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana irahimbarwa n'abantu bayo. Imana irahimbarwa n'abantu bayo. Nimuvyinire umukama akavyino gashasha, nimumuvyinire mu kagari k'abamwemera. Abana b'Isirayeli nibigina Imana yabaremye, nayo abana ba Siyoni bahimbarwe n'umwami wabo. Imana irahimbarwa n'abantu bayo. Nimumushemeze mu muhamirizo, mumushemeze mu murisho w'ingoma, mumukeze mu murisho w'ingoma no mu murya w'inanga. Nkako umukama arakunda abantu biwe, aratonesha bifata rworo akabarokora. Imana irahimbarwa n'abantu bayo. Abantu biwe nibigina iteka, nibatambana urweze batarike. Ishimagizwa ry'Imana ribuzura kanwa kugira ngo abakunzi bayo bose banezerwe. Imana irahimbarwa n'abantu bayo. Aleluya, yaga mukama, yaga nguteze yombi, yaga mukama. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo kuko tubishikirizwa na Yohani. Muri rya misi Yezu yabwiye abigishwa biwe ati, aho mutabazi nzobarungikira ava kwa Data azozira. Mutima w'ukuri yamuka kuri Data azonshingira intahe, namwebwe nyene muzoyinshingira kuko twamanye kuva ngitangura. Ivyo rero ndabibabwiye kugira ngo ntimuze mutirimuke. Bazobaca babakure mu masinagoga, mbere haza kuza igihe uzobica wese azogira ngo akorera Imana. Ivyo rero bazobibagirira kuko batamenye Data, na jewe ntibamenye. Ariko ndabibabwiye
ngo ca gihe nicashika muze mwibuke ko nari narabibabwiye. Twakirane urweze, dutere imbundu kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Atone mutoneye ahatotahaye, mu minsi 3 tuzohimbaza umunsi mukuru wa Sensiyo, iyurira mu ijuru ry'umukama wacu Yezu Kristo. Haciye iminsi 10 duce twigina umunsi mukuru wa Pentekoti, ariyo maza ya mutima mweranda ku batumwa. None ijambo ry'Imana tuzirikana muri iyi minsi riradutegura kandi ritwerekeza mu ntumbero y'iyo minsi mikuru ibiri. Umunsi mukuru wa Sensiyo udukeburira kumenya kandi tukemera ko ijuru ririho, ko Yezu yagiye kudutegurira ikibanza akazoheza akagaruka kutujana kugira ngo ahari abariho natwe tuba. Ivyo mwoshobora kuvyinogangiriza mu kubisoma mu nkuru nziza ya Yohani nyene kigabane ca 14 kugira ukarongo ka mbere gushika ku karongo ka 4. Ariko rero ntibumve gutyo, si kibanza agiyemwo nka wogira uti ngiye Bujumbura cyangwa uti ngiye Gitega cyangwa Ngozi. Ijuru nukubana n'Imana, ubuzima umuntu ari kumwe n'Imana niryo juru. Umuhinga rero aba kuri iyi si ukuguru kumwe guhagaze ku isi, ukundi mu ijuru, maze umunsi Imana yamurengukije ukundi kwa hano ku isi kwazosanga ukwa mbere aho kwari kuri. Umugani uwavuze ati jewe ninapfa sinzoja mu ijuru, ahubwo nzogenda ntwaye ijuru. None udufasha rero kubaho ku buryo twoshikira ikibanza cacu mu ijuru n'uyo mutima mweranda nyene twumvise, atari iwe aturongoye akadukomeza akatwosha ibyiza akagira ko akaduha n'ingabirano ziwe. Emwe ikibanza Yezu yaduteguriye mu ijuru twaba kiguma kigaragara kandi tugasanga twatoranye ikindi shitani nayo iguma itegura. Niho rero twumvise inkuru nziza rucira gace uwo mutima mweranda uwo ari we. Yezu amwise umutabazi. Emwe naze vy'ukuri adutabare, ariko ntadukiza indwano nk'iyo muri Ukraine ngo asharungika ibigwanisho bicira umuriro. Oya, ariko adutabara imitego n'imyambi ya shetani yama isi itazambaye ngo iduteshe kuzoshikira ijuru. Mu Kigereki bakoresheje ijambo Parakletos, aryo bahinuye mu Gifaransa Paracle canke le défenseur. Akora rero nguwo twita avoka, atuburanira ngo ndirutsindwe n'intahe y'igicumuro. Yezu amwise kandi mutima w'ukuri, kuko ari we aduhishuka ukuri kwose, akaza araducira gace ingene insago z'abijuru zubakwa, akaduhanura, akatwuzuza ubumenyi n'ubwitonzi, akadushiramwo ubukomezi n'ubwenge, tukabaho twubahana Imana. Yemwe burya utayobowe na mutima mweranda. Mugani w'abana bivugira bati utuva mu ihiganwa ugatakare ngo bakubone bacumbe bunini. Bijambo ry'Imana atubwiye uno munsi Yezu ndaturemye inkore ku maso ngo avugire mu vumbi kumuvumba. Eka ntariko araturesha, aratomoye neza ko uwumukurikira atama yorohewe. Bijana n'umugumo ari wo musaraba, harimwo no guhabwa. None udakomejwe kandi ngo uremeshwe na mutima mweranda, uta ukomoka ugatana inkoni n'ishwima. Yabwo avuge ngo wakinishije amajambo yivugira ati Yezu ndavuga nk'umukokayi canke umuvunjayi, kuko we n'umusengayi n'umukundayi. Bakunze mwakunze niyankunze twumvise n'ingene uyu mutima mweranda akora. We atuma abatumwa bava habaja hariya baguma bari ku ngendo bamenyesha ijambo ry'Imana. Natwe ngo tuhigire kumenyesha inkuru nziza aho turi no mu byo turimwo. Mbere akaryo kose kaho turi katubera akaryo kumenyesha inkuru nziza, n'ubuzima bwacu bugacika inkuru nziza
yigendera, waba uri ku kivi canke mw'ishure, kw'isoko, uri ku rugendo canke uri muhira, ugumenyesha inkuru nziza, ubigire mu mvugo ubishoboye, ariko cane cane mu ngiro, ariko no kubishiramwo urukundo utabitsindikirira ku bandi, kuko hari ababigira kenshi abakunda kuvugira Yehova bahatira kenshi abantu kwakira ivyo bababwiye. Ntubigire nk'uyo mugore twumvise Lidiya mu gisomwa ca mbere yavuye abitsindikirira ko Pawulo na Silasi ngo bagume iwe, bagava bamwemerera naho mu ntango batabishaka. Mbere nkuvunira akagohe, burya ku munsi ba uzuravuga ukivyuka ca gisabisho uti ingomana mutima mweranda, kugira ngo abari akuyobora isaha ku yindi, umunsi ku wundi. Umuvyeyi Bikira Mariya we yamwakiriye akabona kwibungenga Yezu, kandi akaba yari kumwe n'abatumwa mw'isenakuro igihe bari barindiriye uyu mutima mweranda nyene, naca bigufashamwo. Kandi ku kwezi kwa gatanu nukwiwe batoye uku kwezi kubera ubwiza bwako, uravye usanga imitumba myinshi ishajije kubera amashurwe menshi yejeje. Baca bagira bati rero Bikira Mariya ni ishurwe risumvya ayandi ubutore, ariho bamwise roza y'akayobera, roza mystica. Niho rero bamutoye muri uku kwezi bakakumwitirira. Bidufasha gutegera ko Imana atari rukundo gusa, ariko itatse ubwiza. Notre Dieu n'est pas seulement bon, il est aussi beau. None nkundire nguha umwimenyerezo ufatiye aho nyene, ugerageze kuninahaza Imana mu kugira ibintu vyiza. Ugerageze nk'ubu gukubura neza inzu ubamwo, aho ukorera, navyo biraninahaza Imana. Ahantu heza utondeka ibintu neza, mu gikoni, mu kabati, mu biro, navyo biraninahaza Imana. Ugira isuku ku mubiri, mu vyambarwa no ku bakenyezi, mu mishatsi, mu gusokoza neza, ivyo vyiza biraninahaza Imana. Kugushira n'ubwo bwiza mu migambi yawe, mu vyiyumviro, mu majambo yawe, mu bisabisho vyawe, ugira ibintu vyiza bitondetse neza, atari ugwanga canke akaduruvayo, biraninahaza Imana. Gerageza uwo mwimenyerezo urahabe ko ushobora urinahaza Imana kuri ubwo buryo. Naho wewe rero utaba mu bwiza, gerageza ube heza, kore neza, mutima mweranda azogusange mu vyiza, ace akugira mwiza nawe. Ndabigusabiye kandi ndabikwifurije, ngereka ko n'umuhezagiro w'umurava kandi utsindagiye, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzabimba